ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bwirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsanga umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Kugira umuntu abeho umubiri wiwe urakenera inguvu, izo nazo ziva mu vyo afungura. Mu mfungurwa umuntu afungura habwirizwa kuba harimwo isukari, haba mu buryo ndemanwa bw'ibiterwa canke isukari ihinguwe. Isukari rero ni isoko y'inguvu umubiri ukenera, nayo tukayisanga mu biterwa bimera nk'ivyamwa n'ibindi, ariko cane cane mu giterwa citwa igikaju, akaba ari naco gihingurwamo isukari. Mu gihugu cacu c'u Burundi, ihinguriro SOSUMO niryo hinguriro ry'igihugu rijejwe kugwiza umwimbu w'igikaju no guhingura isukari biciye mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Iyo sukari ikaba ikoreshwa n'abenegihugu mu kuyinwa mu mihana yabo, eka mbere n'amahinguriro akayikoresha mw'ibi na biriya. None mbega iyo sukari yoba ihingurwa gute muri iryo hinguriro SOSUMO? Mbega hoho iyo sukari yoba ifise akanovera tugereranije n'iyikorerwa mu bindi bihugu bibanye? Mu Burundi turafise imana, isi yacu imeze neza, ibintu turima byose bifise akanovera ugereranije no muri ibi bihugu muri duhanye imbibe cyane no hanze. Rero ni isukari nuko twarashoboye kuvugana kumbure n'abandi bafise aya mahinguriro patwi yuko isukari wacu ari isukari ya kanovera, kandi nivyo ngira namwe bwe muramaze kuyibona nk'ijya sukari usanga iva hanze, ugerageje ukayumviriza usanga hariho ubudasa ni isukari twebwe twikorera. Canke mwaragerageje gutembera hanze mu kanywa kayi aho hanze ushize mu isukari yaho kugira ushobore kugeza ku rugero wumva bimirika neza, urashiramwe ibiyiko bitari bike, ariko iwacu ushizemo utuyiko tubiri dutatu biba bikwiye. Abatari bake rero mu Barundi babona isukari hageze ko bayikoresha, ariko ntibamenye uko ihingurwa n'iyiva. None kugira isukari iboneke bigenda gute? Nk'umuntu atazi isukari ingene ikorwa, ayibona ayishize mu gikombe c'icayi, bamenyesha yuko isukari kugira ngo iboneke nuko habanza kuboneka ibikaju bivamo isukari vyeze, navyo bikera mu gihe cici. None ico gikaju kirimwa gute kugeza aho gikura kigakugwamwo isukari? Igikaju uko kirimwa, icambere hoho mu ntango y'ihinguriro ry'isukari SOSUMO harabanje kubaho ubushakashatsi mu bijanye n'igikaju, ubushakashatsi bwagizwe na Izabu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 970. Hanyuma harabayeho kwemporta, kuzana bakuye hanze, barazanye imivyaro canke imbuto bayikuye hanze. Hari imbuto zavuye muri Sirade, zavuye muri Bahari canke muri Ile de la Union, ni nahandi havuye muri Ile ya Natal. Hanyuma bamaze kubizana ntibaca bashoka babitera, ubushakashatsi buca bubandanya kugira ngo iyo bazanye akapande gatoya
baca baja kukagwiza no kugapima yuko atangwara irimwo, baca babishira rero mu mirima y'igeragerezo, hanyuma inyuma yaho baca bayijana mu matuta y'ibanze, mu matuta y'ibanze aheze baca bavyimurira mu matuta agira kabiri, ico bita pepiniere secondaire. Amatuta agira kabiri rero niyo aca duha imivyaro canke imbuto tuzotera mu mirima. Ahantu babanza kuharimisha amatragiteri bakaraba yuko isi bimbitse neza, ko imizi irashobora no gushika ku metero zirenga 3. Imizi y'igikaju rero bategeza kuraba mu buryo barima ko bagize bimbitse neza, amasuka y'amatragiteri yimbitse neza, isi kabiteguritse neza, atabi nompo birimwo, amabuye bayigijeyo n'ibishitsi. Bamaze kuhategura rero harabaho ico bita gutegura amasiyo canke imiraba, sillonnage, kandi amasiyo abatandukanye. Ahantu hegereye amazi canke atabukene bw'amazi ahari, ni kuvuga aho bita mu myaba, haba hariyo écartement y'imetero n'igice, umuraba n'uwundi utandukanye metero n'igice. Mugabo ku musozi haba hatandukanye imetero na santimetero 25. Rero bamaze guca ayo masiyo, abajeje gutera duca tuja muri ya matuta agira kabiri, ico bita pepiniere secondaire, tugaca duca imivyaro yo gutera, tukayitema neza ku buryo ico kindi kihavuye kizokwimburwa haciye amezi 12. Duca tuja gutema rero ayo mabutire, baca bashira mu matragiteri akayajana ku uwo murima tuzotera, hanyuma tugaca turambikamwo dukurikije iyo miraba ingene ingana. Aho rero twateye kugira kize cere bisaba amezi 18. Iyo amezi 18 aheze tukagisarura, naho ico bita repousse bica bifata amezi 12 canke 11 kugira ngo dushoboye kugisarura kibe ceze neza. Nk'uko n'ibindi biterwa bikenera ifumbire, n'igikaju naco nuko. None muri SOSUMO ifumbire bakoresha ni iyihe? Dukoresha ifumbire y'ubwoko butatu. Hariho iyo bita triple super phosphate, dukunze kwita TSP. Tukongera tugakoresha chlorure de potassium, iyo twita KCl. Hanyuma turakoresha n'ifumbire yitwa ure. Hanyuma kuri izo fumbire zose uko ari zitatu, imwe yose dukoresha ibiro 250 ku hectare. Ubu rero nukuraba kubera uko isi ya SOSUMO yari imeze mu ntango siko imeze ubu. Ubwo rugero rurashaka kuba ari ruto canke rukaba ari runini. Ivyo bikorwa rero by'ubushakashatsi bizotuma tumenya kuri izo twari dusanzwe dukoresha umwavu twokoresha ukungana. Hanyuma kuri ivyo vya fomi, igiterwa cose kirafise urugero. Iyo ushizemwo byinshi ushaka kutaronka ico wari witeze. Nko kugikaje hoho woshaka gushiramwo byinshi ukaronka amatoni menshi y'igikaju, mugabo woshika muri izine ukabura isukari. Ushaka kugira byinshi bikagenda uko, canke bagira bike naho nyene ukaronka umwimbu muke. Aho rero ivyo bikorwa by'ubushakashatsi nivyo bizotuma tubona urugero nyakuri twokoresha. Ku giterwa cose hagati yo gutera no gusarura haraca ikiringo kanaka, kandi umurimyi aguma hafi y'igiterwa akakibagarira, akagifurira, eka mbere akagikorerera byinshi vya nkenerwa kugira umwimbu wiyongere. None umwimbu w'igikaju boba bawutegekanya bisunze iki muri SOSUMO? Buri murima wose
turawucako tukaraba umwimbu wahavuye mu mwaka uheze, tugaca turaba n'ingene twakibagaye hakiri kare, tugaca turaba naho kigeze kiriko kirakura, tugaca tuvuga tuti uyu murima tuhaye itoni nka 70 ku hegitari, hama tugaca turaba uburinganire buri kuyo ndimo, maze tugaca duca ku maparcelle yose ku ndimo zose, maze tugashobora kugereranya umwimbu dushobora kuzoronka. Hanyuma tumaze kugereranya ca turaba igihe twagisaruriye mu mwaka uheze, mugabo kenshi duhera kuri bya bikaju bishasha bita kane vierge mu Gifaransa, ibyo duca dutangura gusarura. Nabyo nyene ibikaju tubisarura nk'izo kane vierge zikwije amezi canke zirenza amezi 18. Mugabo ivyo bikaju biri mu ndimo zari zarasaruwe mu mwaka uheze, tuzisarura haciye amezi 12 canke arenga gatoya. Rero tuca tugenda turazikurikiranya ko ntitubisarurira rimwe, navyo dusarura mu kwa gatandatu, mu kwindwi, mu kumunani, mu kw'icenda, mu kw'icumi, kw'icumi na kabiri, bivanye nuko babona ceze. Uko imbere yuko tugira iyo plan de coupe, barabanza bakagicisha muri laboratoire bakaraba ko ceze. Duca dukurikiranya rero turavye aho hantu mu mbuto dusanzwe dufise mu gutera, hari imbuto isanzwe imaze igihe ngaha muri SOSUMO, yatanguranye na SOSUMO. Ubwo bwoko biraboneka yuko hari ubwoko nk'iyo NSO iriko iragira ikibazo cyo kugwara charbon, ingwara ya charbon. Duca dusaba yuko abari muri recherche ko boduha izindi mbuto zisubirira kugira ngo imbuto zera kare kandi imbuto zikomeye zidashobora kugwaragurika nk'iyo NSO 376. Mu gisata kijejwe ubushakashatsi muri iryo hinguriro, nabo barabona ko ugusaza kw'imbuto kugabanura umwimbu w'igikaju. Bakaba bariko baragerageza ubwoko bushasha bw'imbuto z'igikaju. Ishirahamwe SOSUMO murazi ko ryatanguye 1988, hanyuma imbuto nyinshi zisa nuko izambere zaje ico gihe, mugabo nizaje mu nyuma ziriko zirasaza. Nkuko mubivuze, imbuto irasaza ni kurya k'umuntu. Iyo ziriko zirasaza rero zitanga umwimbu muke, hanyuma kumbure zigategwa nibiza nk'ingwara n'ibindi. Aha rero muri SOSUMO turabona yuko umwimbu utera ugabanuka kubera ubusaza bw'izo mbuto. Rero ubuyobozi bwa SOSUMO bwarabiravye uti harageze yuko turondera imbuto nshasha. Uyu murima mushasha mubona ni umurima tuko turagurizamwo imbuto, ubwoko bushasha bw'imbuto z'ibikaju. Ni umugambi twatanguye guhera mu mwaka wa 1920. Twashoboye kuzana imbuto nshasha zivuye mu gihugu cy'Ubufaransa mu izinga ryitwa Réunion. Tuzanye rero zashikiye mu bigo izabu kugira zibanze gisuzume zirabiko izo mbuto zoba zifite akamaro ugereranje n'imbuto dukoresha muri SOSUMO. Rero izabu yarakoze igikorwa cayo, bafashije n'igigo citwa ONCCS, niho gisanzwe kijeje kugenzura no kwemeza ubwiza bw'imbuto. Mu kwezi rero kwa kane kuno mwaka barashoboye kutwemera imbuto zishaka ku bwoko 16. Twatarose urusha aho zikura muri izabu tuzana ngaha mu bigo vya SOSUMO kugira tuzigwize tuzikoreshe mu gwiza umwimbu. Tuko turagwiza imbuto zazo kugira imirima turiko turarima muri no season nihagera kuyitera tuzokoresha imbuto zishasha. Iyo igikaju ceze mu mirima, haba igikorwa kindi kijanye no kugisarura hamwe no kugihingura. Igihe c'isarura ry'ibikaju no kubihingura haba hari ibikorwa bitari bike, kandi twariteguriye mu gihe kitari gito. Tumaze iminsi dutegura ico gikorwa. Ibyo dukora rero hanini biba bijanye no gutunganya imirima. Ure imirima iratunganye, imirima ireze. Hama ikindi dukora kuba ari gutunganya
amabarabara aca mu bikaju kugira imashini zimbura zishobore kuronka aho zica atangorane. Rero mu kwitunganya turategura imashini zikwiye. Hariho imashini zijejwe kwimbura ibikaju, akaba n'imashini zijejwe gushigikira, novuga nk'imashini ziba zijejwe gukora amabarabara, imashini zijejwe gushayura mu gihe hari imashini isomba ikaju yoba yashaye. Hariho n'izindi mashini rero ziba ziri ku ruhande ziriko zirarima kubera igikorwa cyo kurima n'ico kwimbura bibera rimwe. Vyose ni kuba biba muci. Mu bijanye n'ubushakashatsi haba hakozwe iki kugira hamenyekane imirimo igeze kwimbura? Mu bisanzwe inyuma y'amezi 18 vyitwa ko coba ceze, mugabo bivanye naho gitumbereye. Kirashobora kuba kiri ku mutumba ahumuka hakiri kare, kirashobora kuba kiri mu mwonga h'amazi aba ari hagufi, urumva ntigishobora kwerera rimwe. Tuca tugenda rero imbere yuko dutangura isekeza, tugaca ku maparcelle yose imwe imwe, tugakurayo ico twokwita echantillo, tugaheza tukayitwara muri laboratoire aho turaba isukari, urugero rw'isukari irimo, tukaraba n'ivyo twokwita fibre. Iyo fibre nayo akaba ariyo iduha ico bita bagasi. Urabona iyo usigatuye umusigati ukanunuza amazi, hariho kijya gikamvuga gisigara, nico bita bagasi. Muri izindi rero baraheza bakagikuramwo umuyaga nkuba. Twebwe rero iyo tugize ivyo bipimo, igikaju cose kimaze gushika ku rugero rw'ibice 12 kwijana by'isukari irimo, dufata yuko kiba ceze. Iyo hageze isarura babanza guturira imirima y'ibikaju. Igikorwa cyo guturira ni mu ntumbero yo kongereza umwimbu w'abapere canke randema aho ivyo bashobora gukora. Iyo kidaturiye byo bagora kwinjirayo kuko harya amababi y'igikaju ariko ubwoya bubaba kandi biranakeburana, biranakatana umubiri w'umuntu. Mu gihe bidaturiye rero ntitworonka uko tugaburira izine. Itoni zikenewe muri izine 1250 ntitwozironka. Ikaju mu kubica twisunga bwa mbere ko ikaju kiba ceze, mu kubica kandi twisunga ubushobozi bw'umusaruzi canke umukupere wari we wese. Umukupere aba yandikiwe ku munsi hagati y'itoni 4 n'itoni 6 ku munsi. Mu gutemera ikaju batemera hasi kugira ngo ntihagire isukari isigara hasi, hanyuma bizokorohe kandi ko gisubira kunaga cyo bita ropusi. Hanyuma mu gutema batemera hasi bakongera bagatemera no ku ngingo ya nyuma, baca baranja kuri icyo bita ande igizwe n'imiraba 6 canke marinye 6. Umwanya wo hagati niwo bita interligne, cyane hagati y'umuraba n'uwundi niho hacama amashine bita kaneroda, imashini ajeje kuyora. Umuyobozi w'uburimyi muri iryo hinguriro nawe arasigura impamvu basarura mu gihe cici. Imvura yije, yo haje imvura, igikaju cyatanga kuzamwa amazi. Kiraro general basanga habayemo maguruma, tangura nayo ne gupwiza rosika. Ukoye muri izine usanga ari amazi rikura, usanga ari ntaye cyane. Hame yindi mvo ihari de condition disorezo ubwazo. Hashaba amburubema de tracteur tuko turagira transport ahubwo tukaturona imirima tukadesusha. Zikazikanyerera tukazikwega mu wasanga kandi ngaha urumva tracteur ashobora gucaho n'ubundi zicamo igaca hejuru yibi ntacyo byonona tambura yaguye. Bageze no guharika campagne kubera byanse kwa matracteur yenda vyiwe bagarikwe. Hamindi rezo igira gatatu seri zine element ko nayo nyene bigeze yuko après 6 mois de travail bigeze yuko nayo nyene iba maintenance. Usanga amakakase menshi basanga hari ibintu byinshi byamaze gutarangana.
gusa hari ikintu nigeze kumva bavuga cya matériel de canne ni produit matériel de canne bishobora gutuma ushobora kurokira gatoya la campagne nk'ubu juste hayizini ishobora kuba yaba maintain mu mwanya muto juste imvura igicika ukaca ukoresha iyo produit ya matériel de canne akatangura campagne hakiri kare ukava kuri muri yego abantu babikoresha ni ibintu hatese no kuyiforosa kwera ni guforosa no kubiforosa mwamwe by'inkoko zimara kwezi mwe bagaca bazi igikaji iyo ceze kica kija iyo bagihingurira iyo vyeze ubuyobozi bujejwe uburimyi bukagiye dushikiriza ivyo bikaju birashika mu kigo kijejwe kubihingura arico canje nyoboye hanyuma tugapima ibikaju bishitse kugira ngo tumenye ivyinjiye tumenye n'isukari yavuyemwo umunsi uheze hanyuma mu guhingura isukari icambere duherako turategura neza ibikaju navyo bijanye no kukironga imicafu yavyazananye hanyuma tukagabanya ubunini bwaco kugira ngo tworohereze ivyuma bisanzwe bifasha gukuramwo umutobe usanzwe uri mu gikaju rero mu guhingura isukari harabamwo gutandukanya igikamvugwa n'umutobe igikamvugwa gica gidufasha mu buhinga bwo kuronka umwuka nawo ukaduha kuronkamwo umuyaga nkuba canke izindi nguvu dukeneye muri izine n'ikindi kijanye no gutegura umutobe hanyuma umutobe nawo niwo dukuramo nyezina isukari uwo mutobe rero turawutegura tukawurongorora tukawukuramo imicafu yoba byajanye mu gihe twariko turakuramo umutobe mu gikaju gushika ku rugero aho turonka umutobe mwiza cyane uwo mutobe ari wo duhava mu nyuma tugakura uko usanzwe umeze uguseseka twovuga ukabamwo udutetetete aribyo twita cristalisation mu rurimi rw'igifaransa aho rero twose mu dutete tukabikora mu nkono zabigenewe twita ama appareil à cuire izo ntete zamaze gukura zikaboneka turacisha no mu kindi cuma kidufasha kuronka intete nziza zishobora kuja mu mifuko mu gihe duhejeje no kuzipima ku biro nuko dusanzwe tubikora nuko tuva ku mitobe hanyuma tukaja mu buhinga bwo kuronka intete z'isukari izo ntete nazo tukazirongorora tukaheza tukazishira mu mifuko ijejwe kudandaza canke ubujejwe kugura mu bihajanye no kuza kwigaburira mu muryango canke keneye kubikoresha mu ruganda rwo guhingurira ibindi binyobwa umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije arashima ibikorwa by'iryo hinguriro SOSUMO akamenyesha kandi ko igiciro c'isukari kigiye gushigwa ku gihe twebwe rero ku bushikiranganji tukaba tubateye intege tunabemerera ko tuzobandanya tubafata mu mugongo kugira ngo abene gihugu baronka agasukari bafungura hari n'umugambi wo kuryagura uhari tukaba turiko turaraba uko igiciro c'isukari nacyo coshigwa ku gihe kugira ngo rino shirahamwe ribandanye rikora ryunguka kugira ngo rizobandanye riramira ubutunzi bw'igihugu riramira imibereho y'abene gihugu hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ashafasha dukuye nyarenga ngibyo ririko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana mbikugura nama ndumwungere w'amagana nsanga umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka
imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.